Amahoro y'Imana nshuti bakundwa mwebwe mwese muriko muradukurikirana mu kiganiro sobanukirwa cyo kuri no munsi. Reka tubahe ikaze tubaramutsa tuvuga duti mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umuntu wese aherereye. Nkuko musanzwe mubizi rero mu kiganiro sobanukirwa twigira hamwe ivyigwa bijanye n'indongozi yo kwigira Bibiliya. Nico gituma rero ndabararikira kugira ngo mwese mutore ibitabo byanyu by'indongozi yo kwiga Bibiliya kugira ngo tushobore kurabira hamwe ikiganiro cyo kuno munsi, ariko kandi tubipfuriza n'isabato nziza kuko tuza twamaze kwihonyezamwo ikirenge. Ikiganiro cy'uno munsi rero turi kumwe na mwene data Elias Bizomenya Yesu hamwe na mwene so Bigirimana Jean Marie. Reka rero imbere yuko dutangura no ncamake ya kino cigwa dusabe mwene data Bizomenya Yesu Elias adufashe n'isengesho. dusenge. Amen. Reka tugushimenya n'icubahiro kuntu bwa n'imbabazi utugirira, tugushimiye no kuri kano kanya keza uduhaye kugira ngo dusangire n'abandi ijambo ryawe ryera. Reka tugusabe yaba twebwe tuyoborwe nawe, Amen. kandi n'abatwumva bafashwe nawe. Amen. Twese ibi bize bitume tubona ubwami bwawe, ni mu izina rya Yesu tubisavyemwo. Amen. Reka rero mu ntango ya kino cigwa dusabe Elias atubwire incamake y'icigwa cyo ku munsi wa mbere, mbere agire ko anatubwira n'isomo ry'urufatiro twarabiye hamwe muri ino ndwi. Murakoze cyane. Ino ndwi yose twariko turigira hamwe icigwa ca 11. Icigwa cari gifise umutwe wo tubwira ngo kugamburukira Kristo ku rugero rwo hejuru. Ego. Iki cigwa cari gifise isomo ry'urufatiro riri mu Banyefeso igice ca 6 umurongo w'9. Ego. Iri somo rigira riti namwe bashebuja mubagirire mutyo nyene, mwirinde kubakangisha kuko muzi yuko shobuja musangiye ari mwijuru kandi ntarobanura abantu ku butoni. Mu ntangamarara ni inkuru. Iyi nkuru ni inkuru yabaye mu mwaka wa 2018 aho hariho igicapo. Iki gicapo kikaba cyakozwe n'abantu bari bajeje ubugenegene mu bijanye no kwiga Bibiliya. Bagerageza gukura amajambo muri Bibiliya ashigikira umwidegemvyo w'abagurano. Ayo majambo yose barayakuramwo. Bamaze kuyakuramwo baciye basanga ibice 90% byo mwisezerano rya kera bivuyemo. Baca basanga ibice 50% byo mwisezerano rishasha rivuyemo. Mu majambo make mu bice 1189 bigize Bibiliya hasigayemwo 232. Biragaragara rero ko gukura mwano majambo ashigikira umwidegemvyo w'abagurano bica bituma Bibiliya isigara ntiyigaragara. Nico gituma igihe twaguma tubona ivyigwa bitandukanye, twabona akamaro k'umugurano, akamaro ka shebuja, akamaro k'umwana. Nibaza ko mu ncamake byose biza kubibona. Murakoze cyane. Reka tubwire ko tumenyesha bariko baradukurikirana incamake yaboneka ku munsi wa mbere. Ego. Incamake yaboneka ku munsi wa mbere nayo yavuga ngo impanuro ku bana. Hano naho batanguye batwereka yuko umwana mu bihugu bitandukanye nko mu Bugiriki ndetse no mu gihugu c'Abaroma, umwana hariho urugero rw'imyaka bafatira kugira ngo areke kuguma yitwa umwana imbere ya se. Baratweretse yuko mu gihugu c'Ubugiriki umwana no kuvuga se wageze ku myaka 60 ntiyabaciswe umwana cyangwa aguma ariko aganzwa n'ububasha bwa se wiwe. Mbere mu Baroma naho batweretse yuko ibyo byatagaciro gushika se wiwe wapfuye. Ego. Ariko natwe twarabonye ko muri kino gihugu cacu canke se mu buzima busanzwe umwana aguma ari umwana imbere y'umuvyeyi wiwe. Ego. Ariko kandi baratweretse yuko naho umwana aguma ari umwana ari munsi y'uburongozi bwa se wiwe, hari igihe biba ngombwa umwana ntiyubahirize amategeko se wiwe amuhaye bivanye nuko ayo mategeko atamurongorera mu ijambo ry'Imana. Twarabonye n'iyindi ngingo yuko iyo abavyeyi batanze amategeko meza
umwana ategerezwa kuyayoboka kandi abavyeyi bategerezwa gutanga amategeko meza ku bana babo, amategeko ashobora kubajana mu ijuru. Ariko twarabonye ko kandi abana bategerezwa kubaha, mbere wanashima twarabonye itandukaniro ryo kubaha no kumvira ku bana n'abavyeyi. Nandi majambo, umwana arashobora kubandanya yubaha se wiwe akamwumvira ijana kwijana, ubona naho se wiwe iyo bareka mubwira ibitandukanye n'ivy'Imana igomba. Ariko ibijanye no kumvira ivyo amubwira bisaba ko akoresha ubwenge, akaraba ati mbega ya majambo nay'ukuri Bibiliya avuga kwiki. Nandi majambo rero twabonye ko abana bagomba kubandanya bubaha abavyeyi babo gushika ku gupfa kwabo. Ariko hageze gutahura no gutandukanya icatsi n'ikibi, icatsi n'ururo canke ikibi n'iciza mu vy'Imana, umwana aca bisaba ko akoresha ubwenge. Urakoze. Nibaza ko noca agira ko umunsi ugira kabiri nahone tuvuye ku mpanuro ku bana baca batanga impanuro ku bavyeyi. Muri iki cigwa twarabonye yuko mu gihe ca Pawulo ingene ubushobozi abavyeyi bari bafise. Aha baratubwira yuko umuvyeyi akunda umuhungu wiwe byasaba ko yama mukubita. Muri ico gihe bisiwe ngo umuvyeyi akunda umuhungu yasabwa kwama amukubita cyane. Muri iki gihe carazira ko umuvyeyi akina n'umwana wiwe. Muri iki gihe umuvyeyi nyawe w'ukuri yasabwa kukankamira umwana. Ariko rero Pawulo yaciye azana impanuro abwira abavyeyi, ababwira ati base ntimukaratse abana banyu. Ibi rero byatujyana ahantu abavyeyi basabwa kuba abantu batanga impanuro ku bana. Abavyeyi babe abantu banezereza abana babo. Aha baranatubwiye ko abavyeyi, umumama n'umupapa ni icariho cha Kristo mu rugo. Ntibisigura ko abavyeyi badahana abana, ntibisigura ko abavyeyi badahanura abana igihe bakoze amakosa, ariko ngo nibabikorane urukundo. Hari umuvyeyi ngo wumva akabwira umwana ngo ndamukubita, ngo ndakupfunagura, ndakwica, ngo ndamuvumye, namvire mu bana bivanye n'ikosa yakoze. Izo nizo mpanuro batanze kugira ngo abavyeyi babe bogira ihinduka, bafata abana neza, babahanure, bakoze amakosa babahane, ariko babahanane urukundo. Murakoze cyane. Ego turacari mu kiganiro sobanukirwa. Ndizera ntakekeranya bariko baradukurikirana ko bariko bajana natwe. Nico gituma rero tugeze ku cigwa cyo ku munsi wa gatatu cavuga ngo abagurano bo mu gihe ca Pawulo. Hano abagurano bo mu gihe ca Pawulo twarabonye neza yuko mbere no muri kino gihe hashobora kuba hariho abagurano bivanye n'ukuntu abantu bamwe bafatwa mu kibano. Ariko kandi hano umwanditsi wa kino gitabo c'indongozi yatanguye avuga ati tutisunze akarere canke imyaka, tuvuge ngo mu gihe ca kera umugurano ahari hose n'umuntu akengeretse, asuzuguritse, afatwa nabi. Mu Gifaransa yitwa les esclaves. Aho rero twatanguye tubona yuko umugurano nta jambo agira kumukoresha ku muntu yamuguze, no kuvuga ibyo yamutegetse byose nuko nyene. Ariko hano hari n'ikindi ciyumviro umuntu bita Sirusi yatanze. Yavuze ati cotuma upfa hakuba umuja atagira agaciro. Aha bariko baratangura batwereka yuko umugurano ari umuntu asuzuguritse cyane. Ariko kandi Pawulo nawe muri kino gihe ciwe yarigishije yerekana yuko abantu bakoresha abandi batagomba kubafata nabi. Twarangije tubona neza yuko no muri kino gihe, kuko Pawulo hano yaserutse nk'umuvugabutumwa, nk'umukuru w'ishengero, nk'umuhanuzi, naho ataragize no kuvuga reforme canke ihinduka rikomeye cyane, ariko yaragerageje guhanura no kwigisha kugira ngo abakoresha bafate abo bakoresha neza. Hano kandi imbono yiwe ya Pawulo kandi ntiyari yo kwereka abantu ngo bahinduke ijana ku ijana, ahubwo yari yo kushaka kubigisha kugira ngo babone ko abo bantu bafata nabi ari abana b'Imana. No kuvuga
nabo abereke yuko bafise agaciro imbere y'Imana. Urakoze. Ikindi naco hagomba kubihinduka mu mashengero mu karere abantu bite gufatana kumwe ko bose bari kumwe imbere y'Imana. Ahanini rero kandi batweretse yuko utunenge dukunda kwibonekeza nuko n'abakristo ushobora gusanga baragize abantu abagurano babafata nabi. Tumenyereye tubona mu mibereho yacu hariho abantu bakoresha abandi mbere barabisize mu majambo yoroheje n'abakozi bo mu nzu canke mugabo twisanga benshi muri twebwe hariho abantu dukoresha. Tugomba rero kubafata neza tukabona ko nabo ari abantu nk'abo. Urakoze nibaza ko noca ngira ko n'incamake y'icigwa twabonye ku munsi wa kane. Yego. Icigwa cari gifise umuti tubwira ngo abagurano ba Kristo. Yego. Aha baratweretse amajambo meza kandi akomeye yatwereka ko abagurano ba Kristo niyo barabagurano basabwa kubaha bashebuja. Yego. Ariko kandi baca baratwereka neza ko bashebuja babo batari hejuru ya Kristo. Aha rero hari impanuro zikomeye batanze yuko ngo uri umugurano wasabwa gukora ibango ryawe, wasabwa gukora ibikorwa byawe nk'uko uriko urakorera Kristo. Yego. Ugarutse mu buzima busanzwe nka kino gihe uno munsi birashoboye kugorana kuma ngo abagurano abo bitwa aba esclave canke les slave mu Congereza kubera hariho imashirahamwe hari hagati y'akazina muntu. Ariko abantu benshi uraba umukozi w'uwundi. Ushobora gukora muri banki uri umukozi muri banki, ushobora gukora mu ishyirahamwe runaka uri umukozi mw'iryo shirahamwe muri leta canke babakozi bo mu nzu. Aho hose ukora kora witanze nk'uko uri gukorera Kristo. Igihe wokora n'ubunyantege nke ntukoresha ubwenge bwawe n'ingufu zawe zose, nimba uri umukristo uri gukora icyaha baguhaye tashi ukora igikorwa ukora gikore n'inkomezi nyinshi, gikore witanze kugishikana kwiherezo. Ivyo ngo bizonatuma unitangira igikorwa c'Imana. Ariko hari ikibazo batubagije baragira bati mu gihe abakoresha bacu canke abakoresha b'abagurano boba bafata nabi umugurano yoca yifata gute? Aha baraduhaye impanuro nziza iri mu gitabo icambere ca Petero 2 murongo wa 19 na 20 aho batwereka yuko abakoresha nk'abo bamaho. Ariko turabe umuntu acaraba nimba ivyo baguhora umukoresha wawe ivyo aguhora atari amakosa yawe. Nimba kwankira amakosa ukora ntutonda ku kazi utonda ucerewe ivyo bakubwira ntubikora aho n'amakosa yawe. Ariko nimba guhora amafuti yiwe mwubukorano aguhamagarira kwiba cyangwa gukora ibindi bintu bitandukanye n'ubugombe bw'Imana binezerereko. Mbere ngico bacize nka kino gihe hako ukora akazi kawe nabi uri umukristo uri umugurano wa Kristo wopfa umudemisiyoni ukabandanya ubundi buzima. Murakoze cyane. Ego tugeze ku munsi wa gatanu. Hari amajambo avuga ngo bashebuja basanzwe ari abagurano. Hano harimo ivyumviro bikomeye. No kuvuga ubu tuje kuraba bashebuja twabonye bashebuja ko nabo ari abagurano nkuko n'ababagurano nabo bari basanzwe bacumukuriye bashebuja. Neza cyane. Ariko kandi nkuko twayibonye mu kigo cyo ku munsi wa gatatu naho nyene twagiye turabirabira hamwe twasanze yuko umugurano naho yofatwa neza ntacangana na shebuja. Muri kino cigwa naco cyo kuwa gatatu twabonye ko cyo kuwa gatanu twabonye yuko abagurano nabo bashobora kungana n'abakoresha babo ryari ni mu gihe bahagaze imbere ya Kristo bose Kristo babona ko ari abagurano babona ngo ijya ni boss. Yego. Hanyuma twarabonyemwo n'izindi ngingo zitandukanye. Ku bisanzwe baratweretse yuko mu gihe ca Paulo abagurano babafata nabi, barabica bakabakubita bakabafata ku nguvu bakabicisha inzara bakabakorera ibintu byose bibabaje. Nkuko twatanguye tubona kino kigo kitubwira ko abagurana ari abantu bacumukuye gose bafatwa nabi. Hano twaciye tubona yuko bashebuja nabo n'abagurano imbere y'Imana, kandi Imana nayo ntiraba ku butoni.
mu yandi majambo Imana iri kwiraraba umugurano ikaraba n'umukoresha bose bafata kumwe bivanye n'ukuntu bayigororokeye. Hanyuma twarabonye yuko kandi aba bantu bafatwa nk'abagurano nabo baracunguwe. Ego. Hanyuma twarabonye kandi yuko nabo nabaragwa bafise umurage kuri Kristo. Twarabonye neza yuko aba bafashwa nk'abagurano nabo nyene n'abana b'Imana. Twarabonye kandi yuko ari abagize umuryango w'Imana, kandi twarabonye ko bazokwicara ku ntebe y'ubwami ya Kristo. Amina. Yani majambo rero ibi byiza bifise abagurano. Ego. Kuba umwana w'Imana, gucungurwa, kwicarana n'Imana, kuba umuragwa w'igihugu c'ijuru, ibi ntibigarukira ku bagurano gusa, ahubwo nabashe buja birabaraba kuko nabo nyene barabihawe. Nico gituma icigwa caca kitubwira ngo bashebuja basanzwe nabo nyene ari iki arabagurano, kuko ibi byiza biri ku bagurano nabo birabaraba. Urakoze. Ego. Urakoze cyane. Nibaza ko tugenda no ku munsi wa gatandatu. Ni amajambo yo kurangiriza ko ni ncamake y'icigwa cose. Aha baratweretse neza yuko agateka Pawulo aha abana, Pawulo yagerageje guha agateka abana nk'uko nabo ari abakristo. Aha ngo bisabwa ko ababyeyi basabwa gufata nka nkama indero y'abana muri kino gihe. Uri kuraba muri ino minsi usanga abana wogira nta ndero bahabwa. Abana ugasanga baregwa na televiziyo, abana ugasanga baregwa na telefone, abana ugasanga baregwa no mwibarabara. Ababyeyi nta mwanya ukwiriye bafise wo kwicarana n'abana no kubaha impanuro, babahani babereka ati baganire. Hari n'ababyeyi uno munsi mwino minsi abana babo kubabona ari ngorane. Umwana ari umuboyi canke ari umuyaye, aza acagenza gute? Acaja ku kazi canke azarushe. Bavyeyi nimuha abana umwanya, mubaganirize, mubahanure. Uwukosheje ahanwe, ariko ngo ntibabikorane ishavu. Ico ni igice ca mbere. Igice ca kabiri baci batwereka agaciro abagurano bafise. Muri kino gihe ngo abakristo basabwa gufata neza abagurano. Niyo no munsi ntaba hari abakozi ufise umukozi wa hari umuntu umukozi wo munzu abona wogirana igikoropesho, ariko akibarizwa kinga zose ajya ari waziteke. Ashaka yoshiramwe imyanda, ashaka ashiramwe ibiki mugahurira he kwisahani. Ariko rongo nk'abakristo fata neza abakozi. Waragira witeka ugashirwa hejuru, fata neza bajya ukoresha. Ariko kandi ngo dusabwa kugwanya twivuye inyuma ikintu kijanye n'abagurano. Muri bino binjana ntabihari ko bishobora kubaho mu bundi buryo. Ivyo rongo nk'abakristo basabwa kubigwanya kugira ngo ntibibeho nkuko bibushanye n'ubugombe bw'iki bw'Imana. Murakoze cyane. Twegereza ku musozo wino ncamake y'ikiganiro cy'uno munsi. Kubisanzwe si ivyo gusa mu rugo, ahubwo mu ishengero twabonye yuko abana bagomba guhabwa ikibanza, bakidagadura mu bikorwa by'Imana, kuririmba n'ibindi. N'ibyicaro Agiye usanga abana babicaritse ahantu haje umushitsi bagaca bakuraho umwana bakicarika umuntu akuze. Bijya bintu si ivyo muri kino cigwa uko twakibonye. Twabonye yuko abana nabo bagomba guhabwa ikibanza, kandi n'abagurano nabo bagakorerwa ivyo nyene, nabo bagahabwa ikibanza mu by'Imana, mu ishengero, mu bikorwa, mu kuririmba. Ivyo rero nivyo twabonye yuko bigomba kugenga abana b'Imana muri kino gihe. Reka rero dushimire inshuti n'abakunzi bariko baradukurikirana mu kiganiro cy'uno munsi. Twongere tugushimire mwebwe mwashoboye gushika kugira ngo dusangize bagenzi bacu ncamake ya kino cigwa. Nizera ntakekeranya ko bariko badukurikirana bakora bimwe dukunda kubasaba no kugira commentaire canke kubaza ibibazo n'inganizi, hama bibahimbaye bakunda ikiganiro cacu banagisangize n'abandi. Nuko rero turabashimiye. Reka rero turangize n'isengesho. Turabashimiye mwami wacu, uri Imana nziza, ugira neza no habwa icubahiro. Wakoze ko babanye natwe, ngwino tugirire neza kugira ngo amajambo twarabiye hamwe atume tuzokubona ni wagaruka. Tubisinze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twari kumwe na Bizomenya Elias hamwe na Bigirimana Jean Marie, naho utaha.